Abo n'abanyeshuri bazinutse bagira yegeregere eco kimwe n'abigisha babo ku ishure ryisumbuye rya commune rya Gihosha biyamiriza antenne y'ishirahamwe ryo gutuma tumanako amakuru Vietere ibikorwa byo kuyishinga mu kibanza cy'iryo shure biza byatanguye. Bari bakwiye kwisha kw'ishure ryacu ndushaka gukora ikibazo kubera biri inyuma y'ishure ryacu. Abanyeshuri bashaka gukora ikibazo kubera baza amabluwi biki ibintu byo kwararima ndushaka gukora examen. Kini naco ngora dufise na dushaka yuko babidukurira babishira mu kibanza cagenewe. Abarongo iryo shure ngo nta n'indwi irahera babonye urwandiko rwa mustanteri wa commune Gihosha rubamenyesha ko ico kibanza meri ya Bujumbura yikotesheje n'ishirahamwe ryo gutuma tumanako amakuru Vietere. Eka n'abayobozi b'amashure mu commune no mu ntara DC na DP nawo nyene bari bahishikiye batumenyesheje ko ariko kuko atavyo bigeze bamenyeshwa. Abigisha n'abanyeshuri bo kuri iryo shure bakaba baciye bahagarika imirimo ngo gushika bamenyeshejwe iyo meri ya Bujumbura ikuru uburenganzira bwo gukora ivyo. Meri ya Bujumbura ivyuko ifise uburenganzira ntavyo nzi mugabo twebwe tuzi yuko dukukira ubushikiranganje bw'indero. Rero yaba twavyandikiwe n'ubushikiranganje bw'indero dukukira ngira ngo twari kutaha mugabo siko byagenze ikete ryavuye mu komune bitugura yuko ibikorwa bigira bitangure. Nayo ku ruhande rw'abaserukira abavyeyi kuri iryo shure bo bati hamwe iyo antenne yoshigwa muri ico kibanza amagara y'abana babo yo hava bangamirwa. Nkuko mwabibonye ni antenne bashize nko mu nzu mwabonye ko iri ku musaya w'ishuri. Abanyeshuri ntibashobora kwiga neza kandi kiretse n'ivyo nkuko mubizi antenne zikoresha imishwarara zirafise amaefe ayo maefe arashobora kugirira nabi aba bana baba bariko bariga ngaho kuri iryo shuri. Murazi yuko hari gihe amatara aciye ico kimashini kirahinda abana baziga gute abaprofe bazigisha abana gute bazokora ibibazo gute nk'uhonyene murabona ko chantier bariko baradodagura ibintu abana ntibashobora gukora ibibazo. Abakozi ba Vietere bariko bakora ibikorwa by'ibanze byo gushinga iyo antenne ntiboroherejwe muri uwo mwanya ntibabakundiye ko babandanya ivyo bikorwa bahava mbere banabirukana muri ico kibanza. Dushitse kuri commune ku biro vya mustanteri we yasinyaye amasezerano kugira ngo aduhe umuco kuri ico kibazo siho twamusanze ariko akaba yatumenyesheje kuri telefone ko yarafatiriwe n'ayandi mabanga. Iryo hagarikwa ry'akazi kuri iryo shure ribaye mu gihe kuri uwa mbere hari hategekanijwe ko ibibazo bitangura.